Nshuti namwe bakunzi ba Nkirebutsi TV reka duso twaramutse kandi twicuza amahoro y'Uwiteka uhora Imana mushobora byose Allah iyo yashoboye kudushikana aya masaha tukiri mu mwuka w'abazima reka tuvuge duti nihabwa icubahiro rero nkuko mutubona murabona ndahagatiwe ndi kumwe n'aba sivukana bw'abashinga ntaye canke abagabo bivanye n'umwe wese kwabyumva ni muri kumina mabaye muri zone Butahana umutumba wa Mageyo niho rero twabonye ibyiza turavuga duti ko tubonye ibintu biri kubirakaka hano bari mu nyubako zimeze neza cyane inyubako za kijambere tuvuga duti katugende tuvuga nabo twasanze rero ndahasanze aba bantu batubwira ukuntu bimeze byinshi rero namwe mugoma mu byumvire ngaha reka rero mpere iburyo bwanje gutangura kubaramutsa turabonye mutana gakeneza meze neza yego turashima Imana reka tubasabe mubanze mudondore abadukurikirana ku Nkirebutsi TV. jewe nitwa Jacques Dusabumwami nkaba nsanzwe mvuka ku mutumba wa Mageyo muri zone ya Butahana muri komine y'Amabaye n'intara ya Cibitoke hanyuma naho turi bahita ku Gatobotobo Gatobotobo naga suko yine kama bita gacimbiri canke n'umutumba Gatobotobo canke naho mwatazire kimwe mwisanzwe sagacimbiri turamenyere usanga ari nk'ahantu ce nk'agasozi agatumba ugasanga buraga izina hano naho naciye ubwenge numva bahita ku Gatobotobo kuko nize primaire aho nyene iruhande école primaire y'Ibutahana niho jewe nize naciye ubwenge bahita ku Gatobotobo ngira hori Gatobotobo nyinshi sinzi byoshoboka kumbure ego atari banga mu ba mukora iki gihe jewe nsanzwe n'umukozi wa leta yego murakoze cyane nkibu bavuganje namwe turabaramukije yego amahoro y'Imana meze neza turashima Imana tubasabe na mwebwe mu bitondo bakurikirana ku izina ni Vincent Butoyi hanyuma amavuko yanjye ni ku mutumba wa Rungogo mu zone ya Butahana ariko mba n'umuryango wanje tuba ku mutumba wa Mageyo ariwo ibikorwa bikubirangurira ko mubona turi ngaha murakoze cyane namwe ariko hari icyo musanzwe mukora muri iyi minsi cyane yego mu buzima bwa misi yose nsanzwe nanje ndi umukozi wa leta yego murakoze cyane hano tubasanze aho twakwitangura kuri chantier biga twabonye ibitsi birebire bimeze guteye ibitsi ni ukuvuga hari icyumviro cyaje kandi cyavuba mu mwaka wa 2017 bivanye nuko umuntu wasanga afise nk'amahirwe yo gutembera akaja mu zindi ntara tukabona ukungene abantu baja hamwe bagagira iciyumviro bakagiteza imbere kigateza imbere akarere mu nyuma nabiryo terambere kazobagarukako niho rero nashikira mugenzi wanje wari bubafu bwawe hama turaheza tunashikira n'undi mugenzi wanje ubona ari aho ahagaze aho yitwa Mathias Hagerimana mu nyuma icyumviro cyarakuze turanagishira no mu bandi duca turiyumvira turaga intambuko ya mbere turagura ikibanza ca mbere hano hano hantu wari usanzwe kumbura uhaca urengana ubona ari ahantu bari barinze inzahabu hari amabuye umugabo je ndaharavye bamwe babona gusa ko ari ahantu ataco hamaze mwoje narabona ko hova ikindi kintu none ico cyumviro kije turagura igice ca mbere mu nyuma turasubira turagura ikindi gice ca kabiri duca dutangura kubaka tugiye hamwe n'abandi dufise umugambi yuko tuzohubaka amashuri mugo tukazonakora n'ibindi bikwa by'iterambere biga icyo kibanza muragize ga fensa kingana gute nimba mu burenganire na hanyene hubatse canke ni kubandanya mu manuka iki kibanza ni kuvuga twaguze ikibanza cyagutse cyane uretse ko gusa ibipimo byaho ntibarabituzanira ariko haragutse harakora kuri Rugogo hepfo hariya ku ngambo yo hepfo mu manuko no mu burengero mbere turashika ku mazi ikibanza cyagutse cyane ku buryo imigambi ishoboka dushobora kwihakorera yego muti murabonye ahantu banzinza habo barahaheba kuri bitandara by'amabuye mugabo namwe muri imvura muti hari ikintu kizohakorerwa aha rero mushaka kwakorera iki muri umwanya aha muri umwanya no kuvuga yuko
murazi yuko iterambere umuhinga umwe niwe yavuze ngo niba ushaka ngo gukora umugambi ngo ushobora ngo gutera igiti ngo mugabo niba ushaka guteza imbere igihugu niwigisha abantu iruhande y'indi migambi twiyumvira ko twakora ni gutahana twiyumviriye gutanguza ishure rihera muri bamwe bimenyereza bita mu rurimi rw'igifaransa école maternelle mugabo ritezwa kubandanya hakaba ishure shingiro rizobandaniriza novuga nti n'ishure ry'inyuma y'ishure shingiro rigasohora abanyeshuri yego mugiye hamwe abagiye hamwe abenshi usanga bako biyita association cyangwa koperative mbega Vincent ni koperative ni association ndafise izina bimeze gute cyane n'ubucuti gusa mwagize bavuga tuti twikora iki kintu tugacubere mu kosi koperative ari ubucuti twigiriye hamwe kujya turabiko twoteza imbere zona yacu hanyuma nkuko yabivuze mugenzi wanje uwera mbona izuba cyumviro umusanzwe cyatumwe kuza muri we kubera twayaga kenshi cyumviro arakisangiza hanyuma ni kuvuga rero twatanguye nubwo nti mu mwaka wa mbere kuba nk'abarondera kwishira hamwe n'abandi bagenzi kugira ngo tube benshi mu bisanzwe rero tugize ishyira hamwe ryitwa mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo ni action pour le développement intégré adi mu majambo avunaguye ni kuvuga nishira hamwe rifise intumbero gutsimbataza iterambere rirama mu bene gihugu yego murafise ishira hamwe yitwa adi adi yo bizina banyarwanda usanzwe irishira hamwe adi rigizwe n'abanywanyi bashika nka 30 abanywanyi 30 icyumva kiravuye mu bantu batatu kirakuze ni kuvuga mu arigishije 10 undi arigishije 10 undi arigishije 10 urakuye 30 bega uyu mugambi kwinjira kuzana ishure numva babanje kuja hamwe muravugana ariko gutangura kugira ikibanza no gutangura kubaka byatangiye byari neza musanzwe nkuko yabariye mugenzi wanje ibikorwa byo gutangura kubaka ntibyace bitangura muri uwo mwaka w'2017 ibikorwa byo gutangura kubaka wumva byasabye yuko twiyunga murabona inyubako ziri hano ngira bimwe muraza kubyibonera nimwazunguruka hano cyane bimwe mwamaze kubibona mu kiriko muza muri ko mucana twiyumvira yuko ari terambere rirama kandi rikwiye twashimye gukoresha ibikoresho novuga nti ibikoresho bikwiye novuga nti bitagira ziranenge kandi bikomeye aha mubona izi nyubako mubona ziri hano nibaza ko izambere dushaka twazitanga mu mwaka wa 2019 turataba ikibanza cyatwa buryo butari buto kwegeranya amabuye muma turatangura inyubako fondation ugize fondation ugashyira ko shenage hari igihe bagira gutya nisi mugasanga yabuze dushobora kuba twatanguye neza na neza ibikorwa byo kubaka nyezi naho dutangwe tuduza nko muri 2022 mu 2022 muratanga kubaka inyubako kandi two turaba inyubako zigeze kure babonye amashuri maremare ibindi bitsu binini ubu gushikubu mumaze kubaka ibikiriki ni kuvuga nkuko mushaka kubibona bweje gutanga umuco ubu turafise ibirasi bitatu byuzuye kandi ni byangombwa biri kubirategurwa biri hagufi hanyuma turafise kandi n'iyindi bloke mwabonye ngaho inyuma iyo bloke ni kuvuga irimo ni bloke administrative bloke y'ibiro zo koreramo abazoba bayoboye ishure ngaha kumbere n'ibindi bikorwa bitandukanye bloke irimo ivyumba bitari bikeya mbere hakagira n'ikibanza cy'inama kandi cyagutse yego mumaze kuja hamwe abenshi bakunze kuvuga ngo ibintu bikozwe n'abantu benshi usanga basigana bagira ibiki ugasanga birasambutse ntibashike kwihangira mwebwe mwakoresheje bavuga strategy mu kirundi mumva ugirisije nk'ingora ubwahe buryo kugira mushobore kugumana muri hamwe mushobore kuba mumaze kubaka ibintu nk'ibi murakoze
twebwe nibaza yuko twakuze twigira nko ku byo tubona na cyane cyane ntanga akarorero hariho abakunda kwerekana ukungene ubunyegeri bushobora gutora bugukiriza nk'ikintu ni ukuvuga bugatwara ikintu kiburusha ingufu kubera bugiye hamwe twero tumaze kujya hamwe twarafata umwanya munini cyane n'ubu turacyabikora tukayaga tukajya hamwe tukungurana ibyiyumviro hariho ikivugo nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu akunze kuvuga ngo turi hamwe twese birashoboka tukibaza yuko kiya ciyumviro twebwe sinzi ko kuba kwari nk'ukwerekwa sinzi iryo jambo twatangure kuryumva nawe mugabo rijya jambo avanga ubugirigiri bugira babiri cyane ngo iminwe igiye hamwe sinzi mu Congereza n'abakunze kuvuga ujya mugani neza bavuga yuko ngo iminwe myinshi gikora igikorwa cyiza hanyuma hacangira ko mvuga rero ni twe kubera uko kujya inama akenshi niho ingufu zacu ziri ntabwo rero ubwinshi bwacu budutera ingorane ahubwo ubwinshi bwacu kubera turi abantu bari mu bice bitandukanye novuga ni muri twebwe turafisemo abantu bize ibyo kubaka turafisemo abantu bize umwuga wo kwigisha turafisemo abantu bize ibintu by'ubutunzi turafise abantu bari basanzwe bakora aka kazi mu karere iwacu bamenyereye basanga bakora umwuga wo kwimba inzahabu cyane abandi ugasanga barafise ibindi bikorwa nyine utwabo bikorera icyiyumviro rero hano umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo gutanga icyiyumviro uko kuno tujya hamwe tugahuza ibyiyumviro turi benshi nibyo bituma ahubwo n'umwe bwacu turimo abantu tuvuga duti turi mu bice bitandukanye nitunganye uburyo umugabo ko kutanganya uburyo kuri twebwe ziba intambane kuko murumva yuko muri twebwe harimo abantu bashobora kuba bafise ubumenyi kujya abantu bashobora gushinga nk'ibanki cyangwa bagashinga ishirahamwe ya entreprise cyangwa ihinguriro umutahe utangana umugabo n'ikibuza yuko bajya ku gikorwa kimwe twebwe rero twashize imbere yuko muri ubwo butandukane bwacu ahubwo ariho ingufu zacu nyene ziva kugira ngo dushobore kuzishyira hamwe dukorane dutera tujya ku iterambere birasi bitatu bamaze kuzura bloc administratif kuvuga amazu y'ibiro azokuramo abazu barongoye ishure aramaze kuzura yego mbega kuva mu 2022 mwaratanguye kubaka amaze imyaka 2 muri kumurubaka ibyo bintu bibiri mwatubwiye iyo birasi bitatu hamwe n'amabiro yego ngo mumaze guhura nazo mugerageje kuraba kwiyo myaka 2 mumaze mu kumurubaka mu bisanzwe uretse ibi birasi twababwiye hamwe ni bloc y'ibiro turafise kandi aho inyuma gatoya ni bloc twasugumwe kandi ikategurwa mu buryo bumeze neza murumva yuko ni bikorwa bisa nkuko byatwaye uburyo bwinshi cyane kubw'ibyo rero intambamye burya mu bintu byose ntibura turiko turaraba kubera izi nyubako nkuko mubibona ahantu nta byino bigeze bihakora isima gusa rero intambamye ya mbere ni igihe ibikoresho bitugora bijyanye cyane by'amasima biratugora kuko isima ya Buseko irakena cyane ibyo kumbura bikaca biduhagarika hanyuma kandi no mu bihe bimwe bimwe cyane n'igihe cy'izuba turafise intambamye y'abakozi bubaka turabakena rwose bakaba bakeya mu bisanzwe intambamye mukuru tuza gusanga ari izo ibikoresho kuko birazimbye kugira ngo tubironke biradutwara uburyo burebure hamwe n'abakozi yego mbongiye ko nunganiye mugenzi wanje muri iki gihe ciki kubera abakozi abantu bize umwuga wo kubaka muri kano karere ni bake cyane byaranashitse naho dufate nk'ukwezi k'umunani mubona turiko turakora byari bitekanje yuko biherana n'ukwezi kw'indwi umukozi byarashika ugatuma ko nk'umufundi yaza bakora nk'iminsi 2 ngo turafise ibindi ko tujye kumarira indwi gacihera badasubiye gusubira kuza hano ku buryo uba abakozi bari hano twarinze kubakura
mu karere ka Bujumbura rirare kugira ngo baze kudufasha kubaka mugabo nabo urabona yuko dufise abakozi batari bake baje hano yantambamye mugenzi wanje agiye kubabarira ubisima nawe yabuseko yabuze ku buryo uyu munsi bikoba bari gukora uyu munsi bitashoboye kubandanya neza twiyumvira yuko ku munsi yindwi itangura tuza twamaze kuronka indi sima tukabandanya ubu hakoze ibikorwa bibaye byo gusozera bwa buzu bwa sugumu bwa kijambere kuko twe dukora twisunze abanyeshuri bazokwiga hano dukurikije n'amategeko mu bijyanye n'isuku hari igiti gira cy'abanyeshuri nk'ubu turafise amatoilette afise imiryango 5 ku ruhande rumwe bw'abahungu n'indi miryango 5 ku ruhande rw'abakobwa hama hajya mwabonye naho mu biro hariho kazu k'ubwiherero kumbure kujeje ikigo hakaba n'abashyitsi biteka barafise ubundi buzu bwa sugumwe bukwije bisabwa hajya no mu biro hari ibiro by'umuyobozi hariho sekretariya ibiro by'umunyamabanga hariho nk'ibiro ujeje ibyigwa ukoreramo ujeje nko kwegeranya ubutunzi ashobora gukoreramo na sare rero y'amanama novuga nti ishobora kubiruta gatonya ikirasi murakoze cyane mutekana gutanga ishote mutekana kuzotangura ryari hamwe hatogira ikiduciramo ko nkuko mubibona ubu turafise ibirasi bitatu bikwiye taburo zirimwo ni intebe ngira kumbure nuko hatabonetse baca bazizana hano aho twazikoreye ngira mwabonye amamodere murayabona twibaza yuko hamwe bitogorana umwaka w'ishure twifuza yuko bamwe bimenyereza botanguye mugabo umwaka w'ishure uza ushira 2025 ushira 2026 twifuza yuko ishure nshingiro rizoba ritanguye muri uyu mwaka ishobora gutanga reka kumwebwe mwavuze ko murimo imice myinshi ubuzima bw'umuze hava mwihakazi nyene kugira muze kwivura canke muzoherwa kwita muzohamagaza abandi bigisha abashomeri bica ndetse gute mu bisanzwe abantu bagize irishira hamwe benshi basanzwe bafise ubuzi bafatiriye ari nabwo bafasha kugira ngo baronke kumbura uburyo kugira ngo bateze imbere uyu mugambi wacu bino bikorwa rero akazi tuzogaha abandi bantu bo hanze yacu ego amashuri tugerageje kuri amaze gukora ibikorwa bitari bike kandi bimaze kubatwara mu buryo bwinshi dufate ku bikoresho twabonye bikomakomeye mwakoresheje mbega hano ni ku mifuko yanyu gusa cyangwa murafise abandi bantu mukorana musaba ubugenzi bita partenariya cyangwa bashobora gutanga financement mu bundi buryo twebwe ubwa mbere twashimye gukora dukoresheje amaboko yacu kandi murazi yuko abarundi benshi usanga ari abantu bemera hariho akaro dukora muri Bibiliya aho hari mu gihe kigoye c'inzara hama umusabyi w'Imana Eliya asanze umugore w'umupfakazi yamubajije ijambo ngo ufise iki natwe rero mu mbono yacu ko tubyiyumvira twifuje yuko tubanza gukora tukerekana ibyo dushoboye hama abandi bantu bakaza kudufata mu mugongo badusanze ku kazi natwe rero turiyumvira yuko murazi mu kuboko kumwe kuriyaga ni kwimara ugi natwe rero turifuza yuko tushobora gushikira abandi bantu bashobora kudufata mu mugongo harimo leta nyene yacu leta mbyeyi leta nkozi kandi tucyumvira yuko n'abandi bantu bafasha mu buryo butandukanye boza bakadufasha kugira ngo duteze imbere dukora ikintu cy'akarorero twiyumvira yuko kumwe bahora bavuga ngo igihugu cifashe nibaza yuko nano mashure dukeneye yuko aba mashure yifashe naco ni naryo hanyiro twihaye mu kugira ngo dukoreshe ibikoresho by'akarorero uravye n'ukungene ibirasi bingana urabona yuko twashimye yuko abanyeshuri bazokwiga mu buryo bukwiye aha turanategekanya hanze gusha bya bintu abana bibafasha mu myanya y'akaruhuko gukinira bifise amazina atandukanye ngira uretse nk'uruvuma dushaka kuronka izina mu kirundi hari ibindi bitandukanye byose
vubaha twarabikomanze tuzobizana kugira ngo duheze batangure bihari. Twumvise ibyo byose kuzana amabalansware cyangwa ubwo buvuma n'ibindi bintu byinshi bishobora gufasha toboga gufasha urwaruka canke abantu bakiri bato gusamara, tumva ujyana ibintu wanashaka binazi mbere kuza kubona mu gisagara ca Bujumbura muguma mubizana igenda ku mutumba wa Mageyo. Mbega ubwira ishure kugiga ko nibyo babitsinze cyane ko tubona inyubako ikomeye, inyubako ya kijambere, inyubako tumenyereye nyene kubona mu gisagara ca Bujumbura, kandi mukazozana n'ibindi bintu bisamaza abana kugira bibafashe kuruhuka neza tumenyere mu bazungu. Bizava bizimba cyane, usanga murabuze abantu baza kwiga kuri ishuri byemeze gute? Ntabwo bizoba bizimbye gusa ufatiye aho ibintu bigeze, uravye ntabwo bizoba bizimbye cyane, kandi kubera ari ishuri ry'abigenga nibaza yuko ribaye irya mbere hano mu karere, niyumvira yuko tuzoba bizimbye cyane kugira kumbe ntizobetera abantu ubwoba, ntabwo bizoba bizimbye. Iyandikwa mutegekanya ko iyandikwa ry'abo bana bazotangura mu rugo icenda twibirije, mutegekanya ryari niba mubona ko nyene by'ukuri uyu mwaka muzotangurana n'ababana bato? Turibaza yuko murazi yuko ishuri risanzwe ritangura nyene mu kwezi kw'icenda. Twibaza yuko uyu munsi turi mu mpera za kuno kwezi kwa Nyandagaro, twibaza yuko duca dutangurana n'uku kwezi nyene kw'icenda. Twaramaze gutegura novuga nti amatangazo ahamagara abakozi, nubwo tutarayashira ku mugaragaro, nivyo duca tugirako ko twari twanka yuko dutangura guhamagara abantu hari ibyo tutaratunganya. Ubu turabona ingira nivyo namwe mwibonera, nta bikorwa biri hano by'ukuri, isima ibonetse abakozi bo barahari, nta bikorwa byorenza indwi zibiri dufise. Yego, mbega ku kibazo c'isima turakunze kubona muri komine bazana isima, mushikira indongozi za komine kubera ko tushaka kugurira ishure n'iterambere ku mutumba n'iterambere muri komine, mudushirire imifuko y'iwacu ngaho ku mafaranga asanzwe ahari babyiteho. Nibaza yuko ahubwo tubonaho n'akaryo ko gushimira uburongozi bwa komine yacu cyo kimwe n'abantu bakora muri urwo rudandaza rw'isima. Nibaza yuko haraciyemo indwi zibiri iyi sima turiko dukoresha twashoboye kuronka imifuko mike ishika nka 20 n'ingahe, baradufashije turayironka. Mugabo urumva ntabwo twaronse iyo twari twifuza, gusa ni icifuzo cyacu nuko twoshoboye kuronka nyinshi kurusha. N'ubu turizera yuko kumbure hamwe baba bimirije kwitanga vuba ko tuzoca tubereka iki kibazo dufise kugira ngo baheze natwe batorohereze. Akajambo kamwe ku bavyeyi baba hafi y'iri shure bafise abana mwipfuza ko bazoza gutangura kuri iri shure? Ego ni kuvuga kamo twabatera kambere ku bavyeyi bafise abana bashaka gutangura aya mashure yo kwimenyereza, imyaka yo kwimenyereza, tubatera kamo ko bo kwijukira bakitabira ishure ryacu n'ishure ry'akarorero, kugira ngo kuko ryaje kugira ngo rifashe ko akarere turimwo. Turabona yuko abantu bariko barijukira ko bari benshi, twagombye gufasha kugira ngo ishure risanzwe ryegere ngaho rya leta tushe kubasahiriza kubera ibitigiri bishobora kuba byinshi. Tubatera kamure ko iri shure ari rwabo, bogijuka bakagitegura bakaza kuryigako kugira ngo dufashanye gutegura abana bacu bazohagarara bakahagarara mu myanya yacu tutakirusha tutagishoboye. Amakanika mu twabatera kandi abavyeyi begereye aka karere nuko badufasha gucungera izi nyubako mubona zatwaye uburyo bwinshi, kuko abantu bona nabo ntibabura. Twabatera kamure ko badufasha kugira ngo babonye uri kwiyonora igice kiriya kugira ngo bazomwamire kure. Yego, mutaratira kamo tuko turaba iri shure mbere kera bavuga ngo bari kaminuza, mugana muraduhaye umuco yuko rishobora kuba ishure shingiro, tutangire kwa bimenyereza hama batangura rya shure shingiro hama n'inyuma y'ishure shingiro. Mbega tuko turaba amashuri n'aya n'ibindi mu zindi ntara cyane cyane nko Bujumbura, Cibitoke ku mugwa mukuru, turakunze kubona amashuri batangura guhindura
kwigisha ikirundi gusa babihere mu wa gatatu. Muri leta tumenyereye ko bahindura bageze uburi mu wa kane muga mu minsi yahera bahera mu wa gatanu. Mwebwe akabijya kandi kuba gahari kuri ishuri. Akabijya ndikobura munaravye n'uburyo tugerageza gushiramo turifuza yuko umwana aheje kuri no shure yoba afise ubumenyi bukwiye bwose. Ivyo rero bituma kumwe twavuze yuko abantu bari hano baba ari abantu bafise ubumenyi butandukanye, umwe wese akabijya kaba gahari canke yashoboye gutora arakazana tukaja mu nama tukavyumvikana, kuko ubu ntibikene kurinda kuja gusoma ubumenyi hanze y'igihugu. Murazi yuko hariho amashure ubu asigaye akora muri kino gihugu, aho ushobora gusanga abana baheza barafise n'amaburuse yo kuza kubandanyiriza hanze. Natwe rero novuga yuko uwo muco muri kazoza turashima kuzokomeza ishure ryacu rihabwa amaprograme nyene akwiye, kandi n'abarezi bazokorera hano ubona na leta mu gukoresha ubuzi ibanza gutanga ibibazo. Natwebwe abarezi bateza gukorera hano bateza kuzohabwa ibibazo, tugafata abafise ubumenyi bukwiye kandi babishoboye kugira ngo rizobe ishure ritanga ubumenyi buri ku rugero rukwiye. Vincent, hari icyo washaka gushikiriza abakozi bagira ku TV tuba tutakubajije? Nibaza yuko abakunzi ba Nkebutsi TV twobatera akamoye ko badufasha gusensibiliza cyangwa kumenyekanisha iri shure ryacu, kugira ngo n'abana atarabegereye ngaha bari kure, bari mu yandi makomine, bari kuri mitumba, bazoshobore kuzana abana babo kuri ino shure, kuko turiyumvira yuko muri kazoza tuzorondera n'ikigo c'uburaro. Rero twobatera akamo ko badufasha uko iri shure n'igi babo bose bari muri komine, mbere n'abari hirya y'ikomine bose. Yego, ikibazo ni kimwe Mutama Jacques, hari ikibazo tuba tutababajije umuntu mfuja ko twoshika mushobora gushikiriza ku Nkebutsi TV? Je nibaza yuko nka byose musa nk'ababibajije, gusa ko nagomba kurangiriza ko nuko muga nti abakunzi ba Nkebutsi TV kumbura iri shuri bararyumvise, baraza kubibonaho mu cishaho masanamu, aboshaka kuratira igico kugira ngo ntibumve ko ari gushikuza. Tubasaba yuko boza bakagenda rino shure bakihweza ivyo twakoze, kuko mukane nabare yuko twatangwe dufise ikibanza novuga nti gito, turagura ku kindi tumaze kucongera inshuro novuga nti zitatu, ikibanza ca mbere, ica kabiri, ica gatatu, ica kane, kandi nuba tuzengurutse nibyaba ngombwa tukaronka ubundi muntu yemera kutwagurira tuzohagura, kuko nibaza ko kumbure si muri uno mwaka, ikindi gihe nibaza ko mushaka kuzoza hano tunabereka ibindi vyiyumviro by'indi migambi dufise, kuko aha duheze ibi baratangura, duca dutangura umwaka uza nko muci tuza dutanga indi faze yo kubaka. Mbega iri shuri rizoba ryitwa gute canke muratorera izina? Ishure tuza turamaze kwitora izina, kuko gwete twanditse dusaba ko boduha uruhusha gutanga ishure. Ishure twagise ishure ry'Imyelayo. Ishure Myelayo sigura École des Oliviers. Kumbure muhava mugira muti kwera iki twagise uko. Abazi igiterwa c'Umwelayo ni igiterwa gikunze kuboneka cyane mu gihugu cya Isirayeli. Muri ico giterwa aho kumbure gitandukane n'ibindi nuko ari giterwa kidahona byoroshe. Kidahona byoroshe, barakubarira ababaye muri ico gihugu yuko n'igihe intambara zahora ziba bagahunga bagaruka basanga ico giterwa kikigize gute, kikiri ibindi byarashobora guhona, mugabo cyo basanga kiguma. Natwe rero ni bimwe mugenzi wanje Vincent barira ati turifuza yuko n'inyuma ya runo rungano iri shure ryozobandanya ribaho. Naco gituma mubona na fondation yaryo n'ibikoresho dukoresha twagerageje kurikomeza. Yego, bega ushaka kwinjira
hariho umuntu ashobora gukurikirana Inkerebutsi TV agakurikirana kino kiganiro akumva muramuryoheye akumvira ishirahamwe yadiye akafata iki nanje numva no kinjiramo nanje fashanye n'aba bagenzi banje bariko bakora igikorwa hari ikibazo muri mu miryango bayuguye kubapfuza kwinjira mu yandi mu bisanzwe nk'uko amashirahamwe yose agenda ishirahamwe yo ryamaze kubakwa ni ukuvuga riragira amategeko rikurikiza muri ayo mategeko rikurikiza ndibaza yuko uyo muri ikintu cya mbere ubanza gukora yobanza akaraba mwe twita amategeko cyangwa se stati zigenga ishirahamwe hanyuma yabisaba kumbure babona bikenewe bakamwemerera biciye mu mategeko nk'uko amategeko abitegekanye kuko amategeko yowe ntabwo yategekanye yuko ishirahamwe agihugaye mugo birafise inzego bicako yego hari icyo ubwira izindi mvukira z'indi mitumba hari icyo ubwira izindi mvukira z'indi mitumba byerekeye iterambere ry'umutumba duhere ku ivansi ego mu bisanzwe iterambere ry'umutumba abantu bafise mu minwe ni bene umutumba tuwetera kamo bene wacu wo kwindi mitumba ko nabo nyene Imana yabahaye ubushobozi bw'ubwenge kugira ngo nabo bashobore kuja hamwe ubundi babukoreshe hanyuma imitumba yabo bakora ikintu cyo iteza imbere c'akarore na cyane muri ya ntumbero kwitegurira yambona kazoza y'ibihumbi 2040 2060. Murakoze nibaza yuko nanje akamo nyene nako nkako mugenzi wanje yateye hanyuma gusa ikintu nongerako nuko mu isanzwe irishira hamwe no mwumvise akugatoboto hari ku mutumba wa Mageyo ntabwo abagize irishira hamwe bose bavuga ko no mutumba wa Mageyo ko bari no vuga ntikwigungirako bava mu mitumba itandukanye ndetse harimo arashaka kuba harimo umwe cyanye babiri cyanye batatu batanavuka no muri no commune mugabo baryohewe no kubona abantu bishira hamwe bagakora iryo hagiki baradusaba yuko bokwinjiramo twarabaretse kubera twese dusanye igihugu kimwe murakoze cyane Vincent yego nimba takindi bokongera ko reka ndabakengurukire cyane kuba mwemeye mugagarika ibikorwa mwarimu kugira mushobora kugira icyo mutugiye ku Inkerebutsi TV turabakengurukiye cyane yego murakoze namwe kuba mwatugendeye kandi n'ukurikira twimbira yuko nitwabifuza yego muzobanguke muze kugira ngo mudufashe kumenyekanisha n'ibindi ko turakora tugeze ku murakoze n'iki Inkerebutsi TV yemeje kugendera abantu bose b'Inkerebutsi mukanama nabivuze umutama umupapa umumama umwana umusore inkumi Inkerebutsi yose dutegereza gushika ahirika akorera Mutama Jacques reka nama tubashimire cyane kuri aka kandi shop turonse nukuri natwe turabakengurukiye abantu mukora ku Inkerebutsi TV kuko mwitaho iterambere ryo muri commune na cyane mukagomba yuko ibyiza cyane se imigambi ishobora guteza imbere igihugu mutagomba yuko igumaho nyene gusa n'abandi bantu bashaka kuyitahura kumbure hari igihe binaba hari icyumviro no bakabokumva kugira icyo bakora murakoze turakengurukiye cyane ahubwo n'ikindi gihe tuzogaruka tuvanye n'aba bene kubaka dino shuri twacedura n'abasanzwe bari ubuyobozi bw'indero muri komine y'Amabayi nabone bagendeye iri shure turabaramukije nanjye ndaramukije meze neza cyane reka tubasaba maze mudondori abadukurikirana ku Inkerebutsi TV jewe nitwa Atronis Arakarama nkaba nkorera muri dese Mabayi nk'umugenduzi w'amashuri turabonye kuri ishure ishobora kubaka ishure rishasha mbega kona mu mwagendeye mwazanye uduki nibyo iri shure nk'uko mubivuze ni rishasha rero twarigendeye kugira turabe yuko bariko baritegura ku kijanye n'uko boronka uruhusha rwo kwakira abana bo kwimenyereza les enfants de maternelle maze kuhagera mwasanze gute ibikorwa mwabonye babigejejehe mwkwigana dukurikirana ku Inkerebutsi TV imbere wanashaka n'abavyeyi babo bana ukuntu mwasanze ibikorwa bimeze mbo reka tubanze dutere intege abene igihugu abavuka komine
bagerageje kuja hamwe kugira bashobore kwiyumvira umugambi nk'uyu. Rero iri shure si ubwa mbere ndarigendeye, n'umwaka uheze nari narigendeye, turasiga turababwiye uko boza baritwara haba mu nyubako haba mu kuringaniza. None rero twagarutse twasanze ibintu bimeze neza cane biri ku rugero rwiza cane, ari naco gituma dufika akanya kugira tubashimire ukuntu bariko barakora ibintu vyiza cane. Nk'uko nabo mwabonye ko ari ishure ryubatse ku buhinga bukomeye cane, twavuga tuti ni ishure ritagira ivyondo, nk'uko mwabonye kuva hasi gushika hejuru bubakishije isima, nta giti mwabonye kiriko, ni ivyuma, kandi amasare twavuga ati amashure aba afise dans les conditions mesure zemewe kugira ishuri bagita ishure. Twasanze rero ahubwo baranarengeje icyo bakwita dimension standard, kuko uruhande rurerure n'ubwo bwagutse usanga hariho dimension zija. Twasanze rero bararengeje cyane, rero dusanze ibintu bimeze neza, turiko turaba yuko abo bana bashobora kwimenyereza uyu mwaka. None rero twasanze ibintu bimeze neza, tugiye kuvugana n'ababijeje kugira turabe yuko by'ukuri ejo umwaka w'ishuri watangura abana bashobora kwimenyereza. Nk'uko dusanzwe tubimenyereye, dusanzwe tumenyereye ko amashuri atangura mu kucenda, kandi twa turaba utu mu mpera zo ku munani kucenda kugomba gutangure kutubyagiramo. Mbega murabona ko ari ikintu bizobafasha kugira binyaruke iryo shuri ritangurane n'uyu mwaka nyene? Ku bwanje raporo nca ndayitanga kubankurira, hanyuma uko nabibonye nzofasha kugira umwaka w'ishuri ushobora gutangura by'ukuri abana bashobora gutangura cyo kimwe n'abandi. Bo mushobora gutora kamo imbere yuko tubatera kamo abariko baratwumviriza, reka tubabwire ko rino shure ari nabishize hamwe, nabavuka komine bishize hamwe, baca bubaka ishure ku mutumba wa Mageyo. Hanyuma nk'uko nabivuze ni ishuri riteye igomwe rikomeye cyane. Hanyuma kandi ikinatangaje ni ishuri riri kuri tere kwitongo rinini gose uravye aho batweretse, bisigura yuko ni umugambi utari kurahera muri uyu mwaka, ni umugambi uzohera kugira indoto zabo zishikwe ko bizobafata umwanya munini, mugabo uko umwaka ugenda urahera bazogenda barakora kimwe. Rero abariko baratwumviriza bo bimenya ni ishure riri ahantu heza cyane, ahantu abana badashobora gusamara, abana hari icyo twokwita natire imeze neza, kabeho byose. Rero icyo no menyesha kandi ntera intege cyangwa nsaba n'abandi mvuka komine abene gihugu, nuko nkuko nyakubahwa mukuru w'igihugu abivuga ko ari kwihangira imirimo, nuko abantu bogira imbono yo kugwiza akazi, niyo kugwiza akazi kugira abariko barangiza amashure dushobore kubafasha kuronka akazi. Ikindi nuko abandi twotera kamo bafise amashuri y'inyubako y'abigenga bokoresha ibintu bikomeye, bakubaka ibintu bikomeye kandi bagakorera kuri tere yagutse kugira umugambi bageze kuwagura bawagure babona iyo baja niyo baja. Rero ico totera kamo abandi nuko bokwijukira guteza komine yatuvyaye imbere mu kugwiza amashure, mu kugwiza amavuriro, mu kugwiza ibintu abantu bashobora guhurumbira kandi bishobora kugira akamaro abantu benshi, haba muri mwaka cyangwa mu myaka iri imbere. Murakoze cyane, bagendeye iri shure muraja hirya no hino murarikikuza, hari icyo muba mwabonye kitameze neza, muba mbere mwabasigiye nk'icyo twakwita nk'akarekomandasiyo yamara mwokora uku byonyaruka cyane gusumba? Nibyo, ishure ntiryuzurira rimwe, ntiryuzurira umwanya umwe. Twabonye yuko ibirasi bitatu by'ukuri birindiriye kwakira abanyeshuri. Hariho rero n'ikindi kirasi tubona yuko kiriko kirubakwa,
mugabo batumenyesheje yuko atari ikibazo cabo, ni ikibazo kijanye n'ibikoresho byo kubaka ibikoresho by'amasima. Murazi yuko mu minsi isima ziragoye kuronka, rero barafise umwitwarariko yuko n'ico kirasi hamwe isima zoboneka bace bagiheza. Mwabonye yuko hariho n'igisata n'inzu y'ubuyobozi bloc administratif yubatse neza cyane ku buhinga. Mwabonye yuko nayone mu minsi mikeya umuyobozi azoba afise aho yugurura kugara. Rero by'ukuri ntitwovuga ngo ibintu bimeze neza tuce tubati hariho byose tuba dushikuje, mugabo ibibereye kugira ishuri ritangure birahari byose. Nimba ari cyo mwashaka gushikiriza kuri Interactive TV tutababajije ataco icyo nomenyesha ariko batumviza nuko iri shuri ryitwa École des Oliviers, ishuri Erayon, donc École des Oliviers cyangwa ishuri Erayon, yego ku mutumba wa Magiyo. Reka turakengurukira cyane kuri umwanya mushobora kuturonsa, twabonye ko mwari mufatira ariko mwavuze muti reka tugiye tuvuge ku Interactive TV, tubakengurukiye cyane. Natwe turabashimiye cyane. Namwe mwadukurikiranye, reka tubashimire hasigaye naho gutaha muri biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye.